Haleluya. Usomye igitabo c'imigani guhera kuri chapitre ya mbere gushika kuri 31 urabona Bibiliya yigisha abantu gutunga imitima itunganye, yigisha abantu gusenga, yigisha abantu kumviriza impanuro, yigisha abantu kumviriza Yesu n'ibindi. Haleluya. Mbega mu mutima w'umuntu hahurikiyemwo iki? Iyo umuntu akubwiye ngo umutima wawe umerewe gute canke ngo unezereze uhoraho azoguha ico umutima wawe wifuza, umutima w'umuntu utekereza urugendo ariko n'uhoraho muzigamira intambuko, mbega twumva iki? Yesu ashimwe. Mu mutima w'umuntu habayo ukuri, mu mutima w'umuntu habayo ibinyoma, mu mutima w'umuntu habayo amakarite, mu mutima w'umuntu habayo amadefo. Muraza kunyihangana ndafise ikibazo cyo kuvanga indimi, ariko mfise ivyizigiro yuko message iza gutahurwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Muze muritabira. Mu mutima w'umuntu niho hariyo ubuzima, niho hadudubiza. Bibiliya iravuga ngo uziga mu mutima wawe, urinde umutima wawe gusumba ikindi kintu cose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Haleluya. Waje uno munsi mu gitondo wavyutse warose nabi, canke ufise icufa na mugenzawe, canke ufise ikindi kintu cose kibabaje umutima wawe, urafise ukuntu umerewe. Yesu ashimwe. Urafise ukuntu umerewe. Umutima wa Innocent na Alice abahije kutwereka, ndabizi neza yuko biyumvira le 24 bizogenda gute. Mbega bizogenda gute? Haleluya. Rero Imana irifuza yuko tuyemvita, tuyemerera, ibana natwe, ikaba mu mitima yacu, ikaduhindura, tukemera gutozwa indero na Bibiliya. Yesu ashimwe. Haleluya. Hariho ijambo ry'Imana nkunda, vy'ukuri ndarikunda cane. Siniko ndatora aho ryanditse byoroshe, ariko bivuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Haleluya. Bifise ikimazi cyo kugirira umuntu, kumuteza indero, kumuhana, kumuhanura. Yesu ashimwe. Igihe cyose usoma Bibiliya, wame witegura kwigishwa, guhanwa, gutozwa indero. Haleluya. Hari umuntu yanditse akantu, abantu bose barashaka ihinduka. Mu gihugu cyacu hari ibintu ushobora kuba tubona twifuza ko bihinduka. Mugabo tuvuze ngo ninde agomba guhinduka? Tubura intoki hejuru. Turagomba ko ibintu bihinduka twese hejuru. Turagomba ko ibintu bihinduka twese turabishaka. Wowe urashaka guhinduka? Ikibazo. Haleluya. Rero dutozwe indero na Bibiliya, niho bizokunda yuko tubaho ubuzima duhesha Imana icubahiro. Teme y'uno munsi nayise kubwiza ukuri Imana mu gusenga. Kuvugana umutima w'ukuri, kutabesha. Kubesha ni icaha kibi gituma Imana idatahura neza w'ivyo uri kuravuga. Yesu ashimwe. Mbega Gahini mwene wanyu Abeli ari hehe? Ikibazo yari namwishe. Yesu ashimwe. Muga yishuye ngo mbega jewe nari umwongere wa mugenzanje. Yesu ashimwe. Natwe tuje ngaha gusenga, turafise ivyo tubwira Imana, vy'ukuri tugasanga tuko turatapa akote. Mugabo tubwiza ukuri Imana uko twiyumva, uko tumerewe, ivyo dushaka, ivyo tunyotewe, vy'ukuri tubivuga uko biri, hama Imana iriteguye kutugirira neza. Yesu ashimwe. Yohana igice 8 umurongo wa 32 haravuga ngo kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Aya majambo Yesu yabwiye ngo abayuda bari bamwemeye. Yesu yaravuga ubutumwa bwiza, akabwira abantu guhinduka, akabwira abantu kuva mu ngeso zabo. Mu nyuma rero hariho abayuda bari bamwemeye. Haleluya. Hama rero bamwemeye arababwira ngo muzomenya ukuri. Yatanguye babwira ngo nimwagumwa mu ijambo ryanje, kuri 31, nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje vy'ukuri. Hariho abigishwa buhoraho vy'ukuri, hariho nabandi baherekeza abigishwa b'Imana. Yesu ashimwe. Ibi nivyo dutangaza ngaha mu ishengero, kuko mu vy'ukuri hariho umuntu yahisemo kuza ngaha
kubera impamvu zitandukanye. Hariho uwumva atoguma muhira ku munsi w'Imana, hariho uwumva yogira ishengero abayemwo, hariho n'uwundi avuga ati ndakeneye ahantu nderegwa, soma ijambo ry'Imana, ndonkera bene data, mpinduka kuba umwigisha wa Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Rero na Yesu yarabibwiye abayuda ngo nimwaguma mu ijambo ryanje, vuga uti mu ijambo ryanje, nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje vy'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Harabandanya ngo baramwishura bati twebwe turi uruvyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze tujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegemvya? Inyishu ya Yesu iraryoshe, kuko Yesu abona indani mu mutima. Haleluya. Yarabishiye ngo nukuri ndababwire, uwukora icaha wese n'umuja w'icaha. Umuja ntiyama ahangamye mu nzu, ariko umwana we yama ahangamye. 36 araryoshe, ndahabatuye kuri uyu munsi, muhiyumvire ko namwe ngo umwana niyabaha kwidegemvya, muzoba abidegemvya nyakuri. Haleluya. Umwana niyabaha kwidegemvya, si ibintu twigira, si ibintu twiha, turizera umwami Yesu yabambwe. Haleluya. Nkuko inzoka yabanitswe mu bugaragwa, abayiravye bose akavana mwumara, ngo niko n'umwana w'umuntu akwiye kuzomanikwa, ngo uwumwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Uwukora icaha wese n'umuja w'icaha. Mpagaze imbere y'abantu na jewe ndimwo n'abandi bose barimwo, twese turafise icaha tujakariye. Haleluya. Umunsi umwe hariho umukobwa babajije ariko arasenga, baramubaza ngo mbega ufise inyungu yihe yo kwa musenga minsi yose? Bikugendera gute? Wunguka iki? Munyuma arababwira ngo mu vy'ukuri iyo ngiye gusenga kandi nkasenga kandi nkongera ngasenga, ntaco nunguka, ahubwo ndahomba. Haleluya. Ati ntaco wunguka, none ni impamvu yihe wamuja gusenga? Arababwira ngo iyo ngiye gusenga ndahomba ububeshi, nisanga ata bushobozi bugifise mu buzima bwanje, ndahomba ubusambanyi, ndahomba ubwibone, ndahomba ubupfumu, ndahomba ububeshi. Kenshi na kenshi umuntu aje gusenga simukwakira gusa. Haleluya. Kenshi turaza kugira ngo adukuremwo inkamba zose. Ndi kumwe namwe gushika ku munsi w'iherezo. Yesu ashimwe. Bene data, mwese murazi amakuru y'igihe Yesu yariko aganira n'urya mugore w'Umusamariya. Ndashaka twasome, ni muri Yohana igice ca 4. Yohana igice ca 4, turaza guhera ku murongo wa 19. Yesu ashimwe. Amakuru y'uyu mugore mwese murayazi. Utayazi aramaze kuyumva yuko hariho igihe Yesu yarashonje, abigishwa be bari bagiye kurondera ivyo gufungura, ngo aca baricara ngaho kw'iriba. Yicaye kw'iriba, haza umugore kuvoma, Umusamariya. Yesu yari Umuyuda. Haleluya. Mu migenzo hariho kunenana canke kwinubana hagati y'Abasamariya hamwe n'Abayuda, ku buryo batashobora guhana ikintu, ntibashobora no gusangira. Yesu ashimwe. Yesu ahagaze ngaha kw'ivomo, amakuru yahakurikiye murayazi, baraganiriye, aramubwira ati mputwo kunywa, mpamazi nywe. Aramubwira ngo wowe ushobora kunsaba amazi gute kandi uri Umuyuda nanje ndi Umusamariyakazi? Yesu ashimwe. Ivyo birashobora kuba bihari namwe twebwe mw'ishengero iwacu, canke bikaba bihari mu gihugu iwacu, canke mu muryango iwanyu. Haleluya. Hakaba ari ahantu mwahariraniye ivomo ataco musangira, ariko Yesu yaje gukiza umutima w'umuntu. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 19 aravuga ngo uno mugore aramubwira ati mwami, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuru bacu kera, basogokuru bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho muvuga ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati nyizera wa mukenyezi, igihe kija
kija kuza si kuri umusozi canke i Yerusalemu muzosengera data, mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza katuruka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Umwami Yesu ashimwe. Tugejeje ngaho kuri 23. Umwami Yesu arondera abamusenga bameze batyo mu mpwemu no mu kuri. Amajambo yakurikiye ngaha murayazi yuko uyu Musamariya yaratahuye ko umuntu ari umuntu w'Imana, aramwugurukira aramubwira ngo basogokuru batubwira ngo basengera kuri uyu musozi. Mbwa mwebwe muri ko mwempoza ibintu vyanyu ngo tugende gusengera i Yerusalemu. Yesu yaje gusangangura vyose, Yesu yaje gukuraho amabwirizwa, Yesu yaje gukuraho ivyagezwe. Haleluya! Kugira ngo umuntu yumve ko yidegemvya gusenga mu mutima wiwe. Yesu ashimwe. N'umunsi umwe Yesu yarinjiye mu ishengero ku munsi w'isabato, akiza umugore yari ahetamye. Ababwiriza b'uwo munsi birabababaza. Mu nyuma barababaza ngo mbega mubabajwe nuko nkoze iciza ku isabato. Hari igihe ivyizegwa canke indinganizo kanaka, disipline y'ishengero canke disipline y'ikintu mu miryango iwacu, hari igihe usanga gutaha ni 18h, kirazira guhenza 12 z'umugoroba utarataha, ku buryo naho wohura n'umuntu ariko arapfa ku kayira, canke ugahura n'umuntu akubwira ati ntwaza aka kabido mvuye kuvoma, ndiko ndirukana 18h. Sindiko ndiruka nuko no kubahiriza icatumye 18h ihaba. Yesu ashimwe. Ntubuze umwana kugenda ahenye, ntubuze umwana ntutegeke umwana kwambara zirezire gusa, ntubuze umwana gufuka intege gusa, musigurire agaciro k'umubiri wiwe. Haleluya! Na Yesu mu gusambura ivyagezwe, nuko hageze aho bubaha isabato gusumba icyo isabato isigura ku bantu. Umwami Yesu ashimwe. Isabato ubundi wari umunsi wo gukontampla izina ry'Uhoraho. Isabato kara karuhuko. Imana ngo yarakoze iminsi 6, uwindwi iraruhuka. Urabona ivyagezwe mu Bisirayeli, Imana ibwira abantu ngo ku munsi ugira indwi, uwo munsi muwumpebere. Haleluya! Uwo munsi uzobe umunsi wo guhimbaza Imana. Uwo munsi uzobe umunsi aho atakintu na kimwe muzokora atarukuza imbere yanje. Akanamategeko akababwira ngo aba mu nzu iwanyu, abana banyu, abakozi banyu, amasho yanyu, ngo n'umu etranje aba muhiri wanyu, uwo munsi nta kintu na kimwe muzomukoresha, uzuba umunsi wanje. Yesu ashimwe. Mugabo tugahindukira kubaha isabato gusumba nyene isabato. Haleluya! Nitwokwizera isabato gusumba uweza isabato. Mwami Yesu ashimwe. Bene data, sindiko ndaje hors sujet, ndiko ndavuga umutima wawe, umutima wanje. Yesu ashitse mu isengero aho hantu, asanga uwo mugore ahetamye aramukiza. Bibababaje arababwira ngo bibababaje ko nkijije umuntu ku isabato. Mbega mweho indogoba yanyu ishaye ikagwa mu kinogo, ntimuyikureyo ku munsi w'isabato? Yesu ashimwe. Ariko bibababaza nuko umuntu akize ku munsi w'isabato. Turi kumwe ga bene data, turifuza gukorera Imana mu mpwemu no mu kuri, tubohotse kandi n'imitima yacu itunganye, itagira ikibi itwagiriza. Rero umuntu yumvise umutima, twese turazi ko umutima utumbereye kuri uru ruhande, mumfashe nimba ntihenze, umutima utumbere kuri uru ruhande, tuwumva nka le centre. Iyo umuntu agwaye umutima baramubwira ngo uhebe umunyu, uhebe ibi na biriya, kuko bazi yuko umutima ni igihimba gikomeye ku muntu. Yesu ashimwe. Umutima w'umuntu urimo ibintu vyinshi. Umutima tuwubona nka nuwayo, nka kajya kabuto kari ndani mwivoka, hari ikigaragara imbere mugabo hari icabanjirije ibindi. Umutima tuwubona nka milieu, au milieu, hagati na hagati. Umutima tuwubona nk'igihimba kirimwo amarangamutima y'umuntu, ama emotion, uko umuntu anezerwa, uko umuntu amabara.
Yesu ashimwe. Uko umuntu yiyumva, uko umuntu yumva amerewe, ivyakubabaje biri mu mutima. Tugiye muri Bibiliya usanga umutima bawufatanya na esprit et âme, impwemu n'umushaha, hamwe uca usanga bavyita ngo n'umutima. Yesu ashimwe. Iki kintu no citwa umutima kirimo ibintu vyinshi bene data. Niho umuntu afatira ingingo, niho umuntu agirira impamvu kana kaza gukora ibintu vyose mu buzima bwiwe. Kugira ngo Inosa aje kubaza Alisa yuko bokora ubukwe, yabanje kuvyiyumvira mu mutima, niho yafatiye ingingo. Yesu ashimwe. Mu mutima ni usanga ikintu bita intention. Ngo ni igiki cagutumye gukora ivyo wakoze, ni igiki cabiguteye, les intentions derrière. Mu mutima niho biba, amarangamutima y'umuntu nihaba. N'igihe ukizwa ngo mpwemu yera yabemeje ivyicaha, Mwami Yesu ashimwe, mu nyuma uratsindwa n'urubanza, urumva neza yuko mu bari mu bwami bw'Imana wewe utarimwo. Mu nyuma urafata ingingo uravuga ngo jewe ndiyambuye vyose ndakijijwe. Naho bazontwenga, naho bazomvuma, naho bazombona ukucanke kuriya, ndafashe ingingo ndakijijwe. Benshi ngaha barahuye n'ihamwa igihe bafata ingingo yo gukizwa, nivyo mugabo wafashe ingingo nziza. Ivyo bintu vyose biri mu mutima. Mu Mugani 3 haravuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe. Umwami Yesu ashimwe. Mwene data, wizigize uhoraho umutima wawe wose. Ibwirizwa risumba yandi rivuga ngo ukundishe uhoraho umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose. Hanandi avuga ngo ntihagire n'izindi mana usaba. Muga duhindukiye turasanga ibintu vyinshi vyatubereye bigirwamana ngaha mw'isi. Haleluya. Ni igiki bakoze ko wumva uhinze agashitsi? Ni igiki bakuvugiye, ni igiki kivuzwe utiyumva? Hari igihe bazanye suje z'ubusambanyi wumva umengo bariko baramvuga. Bene data ntibariko barakuvuga, ahubwo umutima wawe uragwaye. Mwami Yesu ashimwe. Umutima wawe uragwaye, urakeneye gukira. Haleluya. Imigani 16 umurongo w'icenda naho havuga ngo umutima w'umuntu wigerera inzira ziwe. Ejo nzofata urugendo, hirya y'ejo nzoja hanaka, mu myaka ingahe nzoba ndaha. Mwami Yesu ashimwe. Umutima w'umuntu wigerera inzira ngo ariko nuhoraho ashitsa atumbereza ibirenge vyiwe. Haleluya. Muri Matthieu 6 umurongo wa 41 naho havuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uri. Yesu ashimwe. Bibiliya iratwereka umutima w'Imana, umutima umuntu yishimira, umutima Imana yishimira ingene uba umeze. Turabona umuntu yatanzwe nk'akarorero muri Bibiliya ariwe Dawidi. Dawidi yari umuntu aciye bugufi. Turamubona ari kwa Sawuli, ataco yinona, ataco yicura, ariko aricurarangira inanga, ari mu kigo c'umwami, atazi yuko hariho umufitiye imigabo yo kumwica. Umwami Yesu ashimwe. Turamubona Dawidi yahunze akamubisa. Mwe kandi turamubona Dawidi akora ivyaha. Mugabo hambavu yo gukora ivyaha akicuza. Vuga umutima w'Imana. Umutima w'Imana. Yesu aratwemerera yuko azodukuramwo imitima yibuye, akadushiramwo umutima w'inyama. Mwami Yesu ashimwe. Rero ndiko ndavuga aya majambo, urashobora kwisuzuma, urashobora kwiyumvira. Hari abantu bashavura n'ingoga, hari abantu bihebura n'ingoga, hari abantu bicuza vyoroshe. Yesu ashimwe. Hari abantu bavuga ngo je nta muntu ngicizera. Oya, mwene data, hari umuntu wizigiye araguhemukira, ni nayo mpamvu wafashe ingingo. Ico kibanza Umwami Yesu aragikeneye kucinjiramwo kugira ngo
ucika umuntu ashobora kwizera abantu, ucika umuntu ashobora kubana n'abandi vyoroshe. Nivyo Bibiliya tubwira ngo aravumwa uwisigiye umwana w'umuntu, ariko nitubwira ngo abana b'umuntu ngo bahunge. Dukorana nabo, dutegekwa kubakunda, dutegekwa kubakorera. Niyo badutsitayeko, dutegekwa kubanezereza. Haleluya, singere ku yindi. Mwami Yesu ashimwe. Mu vyaha vya Dawidi ntiyakanije ico yakoze, yabandanije gutakambira Uhoraho. Samweli wa kabiri igice c'icenda, Samweli wa kabiri ndashaka ko twasoma. Samweli wa kabiri igice ca 12 turahera ku murongo w'9. Samweli wa kabiri igice ca 12 kuva ku murongo w'9. Haleluya. Natani yari yabwiye Dawidi, amubwira mu bugwaneza ntangere. Aramubwira ngo hariho umutunzi mu gisagara, hariho n'undi mukene w'umworo, yari afise ngo agatama kamwe. Yesu ashimwe. Guhama uwo mutunzi acaraza ngo arakamunyaga. Natani ndakunda umutima wiwe, turakeneye abantu nk'aba kandi turakwiye kubacika. Yesu ashimwe. Iyo twabonye ikibazo kuri mugenzi wacu, nitwihutire kumucira urubanza. Yesu ashimwe. Ahubwo dusaba Imana ubwenge bwo kumwegera mu bugwaneza, tumwereke ikibi yakoze, icaha yakoze. Ubugwaneza tuzomwereka buzomutera kwihana, bizomutera kwigarurira mugenzi wacu. Ijambo ry'Imana muri Matayo haratubwira ngo niwagira ico upfa na mugenzi wawe, umwegere muri babiri. Haleluya. Umwegere muri babiri mwiyuzuze. Unatakumvira guhamagara uwundi muntu umwe, ivyo ngo muvuganye vyose biringanizwe. Aya majambo yose ariko atwereka umubano w'abakristo. Haleluya. Natani yamugiriye umubano mwiza Dawidi. Dawidi abandi bagiye ku rugamba kugwana, wewe asigara muhira. Haleluya. Betisheba ashobora kuba atari yibaza yuko hari umugabo n'umwe asigaye aho hantu. Mwami Yesu ashimwe. Kuko Betisheba umugabo wiwe Uriya yarimwe mu bantu b'ingabo. Dawidi arungika ingabo zose, petetre yuko Betisheba atigeze yibaza yuko Dawidi atagiye mu kugwana nk'abandi. Haleluya. Turiko turajanaga bene data. Murumva aho dushaka gushika. Betisheba aja kwiyuhagira hanze, ahantu abantu bashobora kubona. Dawidi ahari ngo mu cumba cyo hejuru aramubona. Vuga uti aramubona. Haleluya. Abona ubwambure bwiwe. Abonye ubwambure bwiwe ntibwahagarikiye aho, kuko umutima we waramunaniye kumetriza. Yesu ashimwe. Nkuko bihora bidushikira kwimetriza kucaha kanaka. Imana idufashe cyane. Dawidi biramunanira kwimetriza, arahamagara Betisheba amusanga hari, mu nyuma aramusambanya. Haleluya. Amaze kumusambanya, mu nyuma Betisheba atwara inda. Amaze gutwara inda, Dawidi arimenya ko yatwaye inda. Dawidi aca yigira imigabo yo kuzimanganya icaha yakoze. Dawidi aboneka nk'umuntu, Bibiliya y'igifaransa ivuga ngo j'ai vu un homme selon mon cœur. Mwami Yesu ashimwe. Uwo ni Imana ibivuga. Atumye Samweli kurobanuza amavuta Dawidi. Ngo j'ai vu un homme selon mon cœur. Rero ntivyari gutangaza yuko, vyari bitangaje yuko mu nyuma l'homme selon mon cœur aza kundeseva. Ngo ariko nsinzobasiga nk'imfuvyi, nzobana namwe. Haleluya.
iyo ikigeragezo kije mweneda kizoza, kandi mu by'ukuri etape ya mbere kizoguhamagara, kuko ngo biza vyiyoberanya nk'intama, muri kindani ni ibingira. Mwami Yesu ashimwe. Rero ibigeragezo vyose bidushikako, première vie turashaka kubibona mwebira ikakuburira ati attention, uragwayo, eheraba neza, ujye muntu si umugenzi w'ukuri, iki kibanza nukwiye kukijamwo, iyi nyambaro yambure, hebibi heba biriya. Rero Bibiliya nitubwira ingene Dawidi yumvise mwanya wa mbere, ubwo yamubonye ari gusa, hanyuma aramushima, mu nyuma aramwiyegereza, aramusambanya. Yesu ashimwe. Icaha cose kirafise ingaruka mbi, niko bimeze. Mwami Yesu ashimwe. Mu kugikora ugerageze kumenyereza umutima wawe uti nubwo ndabikoze nitegure kwasima n'ingaruka mbi zavyo. Haleluya. Dawidi bimaze kugenda gutyo, haza umugambi w'uko arungika ingabo kugwana n'Abamori, nimba ntihenze. Acabwira umukuru w'ingabo ngo mushire imbere Uriya. Intention derrière iri hehe? Mu mutima w'umuntu. Ngomba kuzimanganya icaha nakoze, sindi kwambwiza ukuri uhoraho, ngomba kukizimanganya. Yesu ashimwe. Mushire imbere Uriya, nta n'umwambaro bamwambitse, yaragiye imbere baramwica. Natani avugishwa n'Imana, araza aramenya ivyabaye, arabwira Dawidi ati mwamenya guhora ku ngoma, hariho umutunzi atunze atunganiwe, hariho n'umukene afise agatama kamwe, guhama ko gatama umutunzi acaraza arakamunyaga. Bibiliya ivuga ngo maze Dawidi agirira ishavu ryinshi uwo muntu, abarira Natani ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, uwakoze ivyo yarakwiye gupfa. Mwami Yesu ashimwe. Nihe natwe ariko arivuga. Haleluya. Ngo uwakoze ivyo yarakwiye gupfa, none azomurihe uwo mwagazi w'intama 4 kuko yakoze ikintu nk'ico, akaba imbura kigongwe. Maze Natani abara Dawidi ati erega uwo muntu ni wewe nyene. Haleluya. Ngo uwo muntu ni wewe nyene. Yari yamaze gusasira iyo nkuru ku buryo iza kwakirwa mu bugwaneza. Ejo hari umuntu yaje kundaba w'umumama, nari ku kazi, arambwira ngo umuhungu wanje yarangaye, ngo yabonye ubukene buri muhira ngo acarangara, ngo ubu rero yarangariye hiyo kure ngo ibugendana. Yesu ashimwe. Ngo yarangariye hiyo kuri bugendana, ngo none baje kuntuma ko bambwira ko yateye inda umukobwa waho, ngo kuva agenda ntiyari bwagaruke, ngo none ubu yagarutse. Guco nkora ndamurya umutima, nkeneye ko so akamvira akagenda. Yesu ashimwe. Uwo n'umuvyeyi ni nyina w'umuhungu. Mu nyuma amaze kubimbwira, ndiyumvira ingene nza gushika ahantu abona yuko nawe urimwe mu bari responsable y'iryo kosa, nawe urimwe mu bantu babazwa icyo caha. Yesu ashimwe. Ntidusubire gukwepa amakosa, ahubwo tuyabwira uhoraho, aratuvura. Yesu ashimwe. Naramubaje nti none umuhungu kugira ngo yangare vyagenze gute? Aranganiriza arambwira ngo muhira vyari vyononekaye bigenze gute? Haleluya. Aragerageza kumbwira, arambwira gushika naho yambwiye ingeso yigeze kuba agenderamwo. Arambwira ingeso yagendeyemwo, uburyo yafata abana n'ibindi. Tumaze kubiganira ndamubwira ngo erega umuhungu wawe nivyo vyavuyemwo kwangara. Yesu ashimwe. Ubu rero yangaye vyavyaye icaha kanaka, ubu uriko mvume ngo muhinda. Ntumuhinde, ahubwo turondere uhoraho ari hafi, aradutorera inyishu kandi irama. Yesu ashimwe. Uhoraho ariko arondera gukiza icazimiye. Ngo yahevye 99
arondera imwe. Umuririmbyi nawe aririmba ngo iyi imwe yari jewe, nari nazimiye, nari nakubabaje. Yesu ashimwe. Ndifuza ko uno munsi tuzakuva ngaha twiyumvira imitima yacu kwimerewe, dutera intambuko yo gukira, dutera intambuko yo guhinduka, ubuzima bwacu besha Imana icubahiro kuva izuba riserutse gushika rirenge. Haleluya. Umurongo w'icenda niho navuze dusome Samweli wa kabiri igice ca 12 kuva ku murongo w'icenda. Natani yaramubwiye ngo ni igiki catumye ukengera ijambo ryanje jewe Uhoraho, ugakorera ibibi imbere y'inyonga zanje, ukicisha inkota Uriya umuheti, ugacura umugore wiwe ukamugira gwawe, nawe Uriya ukamwicisha inkota y'Abamoni. None rero inkota ntaho izova mu rugo rwawe, kuko wankengereye ugacura muka Uriya umuheti ukamugira umugore wawe. Uku niko Uhoraho avuze, nzokuvyurira ivyago vyanduruka mu rugo rwawe, nzokunyaga abagore bawe ubona, ndabaho umubanyi wawe uryamane nabo ku murango. Wowe wabikoreye mu mpisho, ariko jeho nzobikora icese imbere y'Abisirayeli ku murango nyene. Haleluya. Umurongo wa 13 niwo nifuza yuko vrema twiyumvira umutima Imana ifuza uwo ari we. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. 13 Dawidi yisho Natani ati nacumuye kuhoraho, nacumuye kuhoraho, j'assume mes responsabilités. Yesu ashimwe. Narakoze ikosa, Imana imbabarire. Turaza kubibona muri Zaburi aho Dawidi agumarira aboroga yicuza ico yakoze. Mwene data, turageza ahantu dukwiye kwicuza ivyaha twakoze. Imana ironka akaryo mu mitima yacu iduhindure, kuko nitutahinduka, nitutabohoka, bizotugora gukorera Uhoraho nkuko yipfuza. Igihe cyose tuzi imbere y'Imana, igihe cyose dusenze, twama twumva amajwi atwagiriza ikibi, twama twumva amajwi atwagiriza icaha, twama twumva amajwi atwagiriza ibi na biriya. Yesu ashimwe. Rero Imana idufashe twishure nka Dawidi ngo nacumuye kuhoraho Imana. Natani aramwishura ati noneho Uhoraho yagukuye ko icaha cawe ntugipfuye. Yesu ashimwe. Bene data, iyo dukoranye nk'uku ku munsi w'Imana, tuba twifuza guhinduka, tuba twifuza gutera imbere ubugira kandi, tuba twifuza kumenya ngo mbega ni igiki ntabwiye Uhoraho nkwiye kumubarira, ni ikihe caha kinyizingirira ko vuba, mbega ni shavu, mbega ni shari, mbega ni gono, mbega no kwicuza, mbega n'ibiki biriko birandemera uburyo ntagishobora kugiriranira ubusabane bwiza n'Imana. Gusenga ni vyiza cyane, gusenga no kuganira n'Uhoraho, ariko tumubwiza ukuri, tumubwiza ukuri. Mana ijya nzumbamwo narayivye, nokora iki kugira numve amahoro? Imana izogutoza inyishu irama. Ibi na biriya ni vyinshi, benshi muryamanya amabanga, mwenshi mubikanya amabanga. Mwene data, hari umukozi w'Imana yitwa Myles Muno yavuze ngo imigambi myinshi, ibikorwa vyinshi vyiza biryamye hehe? Kuri cimetière, aho bahamba abantu, kuko ntaco twabikoreye. Nivyari gukunda yuko Dawidi ashika kuvyo yashitseko atabanje kwihana ibyaha, atabanje kubwiza ukuri Uhoraho, atabanje kubwira Imana mu mpisho. Igihe kirashitse abansiga bazonsenga mu mwemu no mukuri, si mu mwemu gusa ko twavutse ubwa kabiri, ariko tuvuka ubwa kabiri, n'imibiri yacu izuranywe na Kristo, imitima yacu izuranywe na Kristo. Haleluya. Ntidusubira guhisha ikintu na kimwe, tubwize Uhoraho kuri. N'umuganga mwiza, n'umuherezi mwiza, niwe yabonetse atacaha kimugaragarako. Umwami Yesu ashimwe. Zaburi ya 51 turabona Dawidi yicuza, turabona Dawidi asenga,
turabona Dawidi vy'ukuri ababajwe n'icaha yakoze. Turabona Dawidi nataramubwira yuko ujya mwana atazobaho. Umwana ngo arafatwa aragwara, Dawidi ariherera arasenga, aritanamura ko impuzu, amara iminsi ngo aryamye mu cumba ariko arasenga avuga ngo icaha kimuveko. Mwene data, nivyo urashobora kumva ko wahariwe, mugabo guharirwa k'ukuri uzokumenya mu gihe atajwe rikikwagiriza icaha mu mutima. Haleluya. Aho numva ngo nogejwe na Yesu, vy'ukuri ijambo ry'Imana ntiribesha. Nubwo ivyaha vyotukura tukutuku, ngo nzovyotsa vyose umere nka sheregi, mugabo hariho intambuko yo kwihana, hariho intambuko yo kubwira Uhoraho ngo numva ntamerewe neza. Uko ijambo ry'Imana rimwe ngo twame tunezerewe, je nta munezero mfise. Nibiki bikubuza umunezero mwene data? Nibiki bikubuza itiro? Nibiki bikubuza wa mugangabuka? Birondere birahari. Mwami Yesu ashimwe. Ingo zirasambuka, abana bakura badafise affection, badakunzwe, abana bakura batabwizwa ukuri, kuko hari abavyeyi batinya kubwizwa ukuri abana babo, bibaza ngo batwenga. Oya, bimubwire kuko niwe mubarira ntazobigwamwo. Mugabo rutabimubarira ngo musenge mubwizanye ukuri, akaronda karahari. Mwami Yesu ashimwe. Ivyakubayeko bizomubako, bibeko no kuwundi no kuwundi no kuwundi. Mwami Yesu ashimwe. Zaburi 51 turanyarutsa kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Haravuga ngo, Zaburi 51 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu, haravuga ngo ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'isinzi ry'imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro vyanje. Unyuhagire gose ukugabitanya kwanje, unyoze icaha canje, kuko nzi ibicumuro vyanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Aha hantu muhasunyire ngo icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Iyo kwiba kwawe utabironkera akaryo, iyo kubesha utabironkera akaryo, iyo utaronka umwanya wo kubiserurira Uhoraho, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Haleluya. Reka dusabe Uhoraho kuri uyu munsi atwugurure, twuguruke, tumubwize ukuri. Mana, vyarananiye guheba, mugabo ndakwizeye. Vyarananiye guhinduka, ariko ndakwizeye. Twabonye Dawidi adahakana icaha yakoze. Nacumuye kuhoraho, ico yandemeza ico ndiko ndakora. Haleluya. Dusimbize ku murongo wa 10. Dawidi ariko aratakamba asaba, atangura asaba ikigongwe, yongera asaba Imana ngo Mana unkure ku icaha cinyaguma imbere yanje. Ku murongo wa 10 naho havuga ngo Mana undememwo umutima utunganye. Ndagusavye undememwo umutima utunganye, usubizemwo umutima ushikamye. Ntunekure mu nyonga zawe, ntunkore ko mpwemu wawe yera. Yesu ashimwe. Mbega turazi neza ko hari abantu ga bene data bashobora kubaza mu rushengero canke aho hanze mpwemu yera atakihari, barakora ivyaha ntaco bibabwiye, barabesha nta ngorane. Ubu hoho ni blague, abantu bararyoherwa ndiko ndabatwenza mbesha. Mpwemu yaragiye, mpwemu yera yaragiye. Haleluya. Ngo unkomorere umunezero w'agakiza kawe, ushiremwe umutima mwiza wo kukubaha. Haleluya. Niho nzokwigisha inzira yawe abacumura, abanyavyaha baguhindukirire. Unkize umwenda w'amaraso y'umuntu. Yesu ashimwe. Ntariko arahakana icaha yakoze. Nkize uyu mwenda Mana, mbohora, ngirira ubuntu. Ndabizwe nubwo Natani yavuze ngo Uhoraho araguhariye, je ndumva ko ngifise urubanza. Ntabara gushika umunsi nzokuva ko nabohokewemwo. Uyu munsi nzokubahuka, ikintu ca mbere cama kigaragaza umuntu ko yabohotse, ashinga intahe. Yesu ashimwe. Ashingira intahe umwami Yesu. Ngo unkize umwenda w'amaraso y'umuntu,
mana we mana y'agakiza kanje, niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugororoka kwawe. Uyu muntu ariko arihana, uyu muntu ariko arahindukira. Ndabibutse ko urugendo rw'agakiza ni umuntu umwe n'Imana yiwe, nta wundi arimwo. Yesu ashimwe. Iwurushe we uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe. Nta wundi yobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Haleluya. Mwene data, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe wenyene ashoboye kubigukurako ivyakuruhishije, ibikuruhisha. Bene data, hariho akaryo ko kwihana. Hama kwihana si formule, si formule yo kuza ngaho imbere ngo ndihanye ibi. Oya, ndicuza ico nabikoreye. Haleluya. Ndicuza, uwonsubiza inyuma ntavyo nokora, uwoma kandi karyo sinobikora. Uwo niwo mutima. Dawidi aravuga ngo mparirika icaha canje, ngo niho nzobwira abanyavyaha, niho nzogushingira intahe. Nkiza uyu mwenda w'amaraso, narakoze icaha, naracumuye, narakoze ibi n'ibi. Nawe urabifise. Tisheri yaranse, ibi nibi vyaranse. Urafise lista y'ibintu vyinshi uvuga ngo ibi birandemereye. Mwijoro ndarota, ndota ibi na biriya, ndarandasambana, ndisambanya, vyarananiye. Iyo mbonye abahora bagenda n'umushinga nawe wanje kera, ndababona nk'abansi banje, nubwo nagize mariage nawe. Haleluya. Ni vyinshi, hariho lista y'ibintu vyinshi twokora. Umukenyezi wanje ndushaka kuganira neza, connection yarakupitse kera. Nubu ndibuka ikintu yakoze ikankoreye muri 2000, kuburyo nubaje kumvugisha mvuga ngo mburazi ibintu wankoreye, reka sinavyibagiye. Yesu ashimwe. Bene data, turakene kuba restauré. Nzobakuramwo uwo mutima, dukire. Tumaze kubohoka tugatunga umutima utumwe n'uwa Dawidi, bizotworohera kuhora hatubwira ngo harageze yuko munyubakira ingoro. Yesu ashimwe. Dawidi hageze ko yubaka ingoro, Uhoraho yaramubwiye ngo egeranya ibintu vyose vyo kunyubakira, egeranya ibintu vyose vy'ibikoresho. Ariko wewe uriko amaraso menshi, si uzoyubaka. Bitegura umuhungu wawe Salomo. Haleluya. Umutima utunganye. Nubwo je ntobikora, bikora abandi, ngo je ntugane. Haleluya. Ngira umutima uciye bugufi imbere y'Uhoraho. Rero bene data, nagerageje kwiyumvira ibintu vyinshi bituboha, bitugora, bimeze nka blocage ngaha mwisi. Hariho ivyaha, hariho imivumo ya karonda, hariho ingwara ziri heredité, ingwara za karonda. Yesu ashimwe. Ugasanga umuvyeyi sokuruza yishwe n'igitigu, hariho papa yishwe n'igitigu, nuwo tuvukana afite ubwoba bwo kugwara igitigu. Haleluya. Mbega iyo si imivumo ya karonda ga bene data. Naka yishwe na accident, naka yishwe na accident, nanje iyo mfashe urugendo ndafite ubwoba kuko namambona bizonkurikirana. Haleluya. Turi kumwe. Bene da, akaronda karahari, ntidushobora kugahisha. Twarize ngo icavyawe n'umubiri. Naratangaye akaronda kariho no kuva kera. Urabona bageze muri kirya gisagara, Aburahamu abwira umugore wiwe ngo ntuzovuge yuko jewe uri umugore wanje. Mbega murazi ko ibintu vyabaye no kuri Isaka. Isaka nawe akihakana ko Rebeka ari umugore wiwe, bakashaka mutwara. Yesu ashimwe. Akaronda karahari. Rero nuko yanzoka yamanitswe mu bugaragwa, abayirangamije bose ubumara bw'irya nzoka bukabavamwo, ngo niko bikwira ko n'umwana w'umuntu
amanikwa, uwumwizera wese ntapfe rubi, ntupfe rubi, ariko uhabwe ubugingo budashira bubonekwa muri Kristo Yesu. Haleluya! Bubonekwa muri inde? Muri Kristo Yesu. By'ukuri hari ibintu byinshi bihiga umutima wanje, bihiga umutima wawe. Hari ivyiyumviro bibi. Mbega mwene data, nirihe soko uvomamwo ivyiyumviro vyawe? Kuko ivyiyumviro vyawe ahantu bivoma biragaragaza umutima wawe uko wiyumvira. Ukiyumvira ivyiyumviro bibi, umutima wawe wuzuyemo ivyiyumviro bibi. Tukiyumvira kwihebura, tuzotransmeta ku bandi ukwihebura. Ubuzima bwaranse, nta kazoza kahari, ubuzi bwarabuze, inzara iratwishe, turaguye mu bana. Yesu ashimwe. Vyamba bidushikira buri munsi, ariko reka turangamize umwami w'ibihe. Dufise ubwoba bw'abana tuzorihira minervari, dufise ubwoba bw'amafaranga yataye agaciro. Mugabo hari isezerano ku bagororotsi. Yesu ashimwe. Ngo kuva nkiri muto, ngo none ndashaje, ngo sinigeze mbona uruvyaro rw'umugororotsi ruhebwe canke rusezegerereza ivyo kurya. Asangwa ntuzi umutima utunganye, uhora hazongaburira. Ntazokorora amani, azoma iciyumviro. Nzotera imbere kuko ni umugambi w'uhoraho, ni umugambi w'Imana. Rero bene data, tuvyironderemwo. Hari umugenzi wanje yashingiye intaha ati, jewe natwaye inda mfise imyaka 25, hama nagize mariage mfise inda y'amezi 5, hama nasanze na mama wanje jewe yantwaye inda afise imyaka 25, agira mariage afise inda y'amezi 5. Icavyewe n'umubiri. Haleluya! None nubuhe bushizi bw'amanga ufise yuko ivyabaye kuri papa, ivyabaye kuri mama, ivyabaye kuri sokuru, ibiko biratubako tutazobitransmeta ku bana bacu. Yesu ashimwe. Mbega turabakunda hoho. Uberuka nagiye mu isoko, hama campura n'umupapa ariko arondera isakoshi yo kwishuri. Ngo murabona isakoshi kuntu izimvye. Ngo je igihe niga natwara isashe. Ngo igihe niga ngo twatwara amakaye ngaha mu mugongo. Vyama mukomerekeje ku buryo atumva n'umwana we wakwiriye isakoshi. Yesu ashimwe. Ariko ngo nzobambaremamwo umutima mushasha. Bene data, hari ibimenyetso ngo bizokwama bigaragara kubakijijwe. Bazojya ibibica ntaco bizobagira. Ngo bazofata inzoka, ngo bazohonyanga scorpio. Haleluya! Mugabo uyu munsi uri kurabiraba, ivyaha vyinshi turanabitinya, turanafise ubwoba bwo kubivuga. None twarakijijwe vy'ukuri canke ntiturakizwa? Yesu ashimwe. Bene data, hariho polemike iri mu bakizwa. Iyo tubonye umuntu afise ingwara zo mu mutwe, cyangwa tubonye umuntu afise comportement kanaka, tuvuga ngo yuzuye amadayimoni. Yesu ashimwe. Iyo umuntu agwaye malaria, umuti wo kumuvura n'uyuhe? Ni kinini. Yesu ashimwe. Kubera ko iyo umuntu afashwe n'ubushuhe, genda wipimishe kwa muganga. Aragenda akipimisha, bagatora malaria. Bamaze gutora malaria, bamubwira ngo fata umuti ucukira. Kandi nitubeshanya, nubwo afata umuti agakira, ni Yesu aba yamukijije. Haleluya! None kubera iki tutashobora kubera muri bene data yuko hari abantu ko ragendana ingwara zo mu mutwe kubera ingorane nyinshi ziri akimire mu mutima wiwe? Mwene data, sohora ivyo bintu biri mu mutima wawe, birakwica. Rondera umuntu umwe wo kwizera, umubwire uko umerewe. Nta muntu n'umwe yareme kuba wenyene. Yesu ashimwe. Rondera umukompanyo akwakompanya. Rondera umudamu wo kwizigira. Rondera umugenzi akijijwe. Muvugane ivya Yesu. Umubwire ukwihebura ufise mu mutima. Umubwira amarira urarurarira. Umuririmbyi yaririmbye ngo arakuzi kwa kundi uryama ukwicara ku gitanda cyawe ngo ashire umutwe kuri oreye ukarira.
ivyo umunyuramwo biruhishije ngo bizohera, ariko rondera muwaye yo kubisohora. Yesu ashimwe. Bimaze imyaka myinshi mu mutima wawe, nturigera ugira ikintu bikoreye, bizokwica bene data. Nacumuye kuhoraho, nyimba ari ikosa wakoze urashobora kuribwira uhoraho akagukosora. Yesu ashimwe. Nyimba ari ibyo wakoze wowe nyene ihane. Nyimba ari ibintu ubona biri mu buzima bwawe atani ikintu na kimwe ufise wabikozeko wavyisanzemwo, Yesu arahari bene data. Turangamiza umusaraba. Mwami Yesu ashimwe. Abakristo ko dukwiye kumera nuko iyo umuntu akijijwe mu kuganira n'Imana asoma Bibiliya. Yesu ashimwe. Muri Bibiliya niho hari amajambo atuma duhinduka. None abapagani nabo, abapagani mu kuganira n'Imana babigenza gute? Baraba wewe na wewe na wewe na wewe. Haleluya. Ngo muri vyete bisomeka ngo mbega umunyishiza uburyohe hari uco bukimarira abawiteze. Mbega umuco hari uwawucana akaca yuka kw'igisimbo. Ngo muri umunyu w'isi n'umuco w'isi. Bene data, ikiriko kirakubuza kuja mu mugambi w'Imana, kibwire Yesu. Kibwire Yesu. Ashakora ama blessure wagize muri kahise kawe, uko wabaye traité, uko warezwe, uko wakubiswe, uko wabaye violé, uko wamerewe. Bibwire Yesu. Bibwire Yesu. Duhaguruke dusenge mu kurangiza. Umwe wese asukira ubuzima bwiwe Yesu. Mana, turashaka kubohoka, turashaka kubwira ivyacu vyose, turashaka guhinduka, turashaka kumera nk'uko ushaka. Kububakanye urafise icyo uvuga mu mubano w'abakristo. Muri Bibiliya biriyo. Urafise ikintu cyose cyo mu buzima bwacu bwo mw'isi, urafise icyo kivugako. Ariko nyamba Dawidi aravuze ngo j'ai vu un homme selon mon cœur. Suko yari umugorotsi, suko yari umweranda. Nuko yarazi kukumviriza, nuko yarazi no kukuganiriza, yarazi kwihana. Timoteyo wa kabiri ku murongo wa 15 avuga ngo, ewe Timoteyo, wamugira umwete. Haleluya. Ngo wamugira umwete wo kwiha Imana nk'umukozi amaze kurama. Haleluya. Umukozi atarinda gutetegwa. Iyurushe, iyuremerewe, bibwireye, bibwireye. Nta wundi mukonfident woronka, niwe mugenzi w'ukuri. Ngo murondere uhoraho bigishoboka ko abonwa. Yesu, turakunyotewe. Mwene data, suka ayo maganya imbere y'uhoraho. Suka ayo maganya. N'umwana yakunaniye, bibwire Yesu. N'umushinga ntahe, bibwire Yesu. Mwana w'Imana, bibwire Yesu. Ayo maganya ni ku kazi, ni ku isoko, ni muhira. Tubeho nk'uko Yesu ashaka. Haleluya. Bibwire Yesu. Yesu ari hafi yawe mwene data, ari hafi yawe. Ntiyifuza kupfira muri ayo maganya. Wariko wibaza ko ahagaze yibare ntagwe. Arondere asange umugogwa hari, amukure mu magogwa yiwe. Tuje muri mission kurokora bariko bararuhira mu vyago vyabo. Tubibwire Yesu vyose. Nubwoba bwa kazoza, bibwire Yesu. Nuruvyaro, ni ingwara. Yesu nta kintu na kimwe camunaniye mwene data. Nta kintu na kimwe. Agusukira amaganya yiwe, yamabanga yiwe yose ayakubwire.
kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi ngo ariko ahabwe ubugingo budashira. ngo umwana w'umuntu niyaje gucira urubanza abari mu isi ngo ariko yaje kugira ngo abari mu isi bahabwe ubugingo budashira. Oh haleluya. Bibwire Yesu mwene data ntuzosubira kuryama uburitiro. Bibwire Yesu hamusinzire. Ntuvyuke mu gitondo wumva ngo uyu munsi ho bigenda gute. Yesu aravyitwararitse mu ikibanza akwiriye mu buzima bwawe. Arashobora gusubiza itoto ivyari vyarononekaye. Yesu arabishoboye mwami. Mwami turaguhaye ikaze ugira kandi usomora imitima yacu. Mana turaguhaye icubahiro. Turongeye kukugomorera vyose udukuremwo inkamba zose mana. Mana vya bindi twari twarirengagije ariko tuje gusenga bitubabaza. Za ntahe dutinya gushinga vya bintu vyose dukorera mu mpisho. Mana turagusavye ugira ico bikoreye. Gira ico bikoreye mana. Gira ico bikoreye Yesu. Ndakwinginze mana. Girira imbabazi abantu bawe. Ubashikire. Uduhindure. Utugire uko ugomba. Tubeho mu munezero w'agakiza. Tubeho mu munezero w'agakiza. Tunezererwe umwami Yesu. Tunezererwe agakiza. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turarangije. Umwami Yesu abahezagire. Abamurigishe mu nyonga hiwe. Abaha umugisha amajana amazi. Haleluya. Murashagu kuramukanya uturamukanisha kugumbirana kwera. Utibage gufyonda kuri subscribe inonzogera no kuri tute kurikirana ikiganiro kuri Solocom TV1.